Arakuva bakabwira ati ujya mutipe ivyo mudamu w'abandi kuri yo ntibikugwa nabiga bro ya kwisi na mugore w'abandi abaho mumaranye igihe kingana gute na Bidondine myaka 3 lakini mumaranye ya ilikuwa mukundanye na Bidondine ya sure Bidondine atugiye gute Juma Jux ndamuroso vuba tumaranye ikintu cy'imisi 3 myaka 3 erega ntashobora kukubwira byose haiwezekani hiyo ni kunikosea adabu. Kwa nini ananitraile na mimi nauliza tena anijibu kwa nini ananitraile? Kama ikifika wakati yeye aniridhishi mimi mahitaji yangu. Wanaume ni wamoja lakini kazi tofauti. Mtu unapotezaga kitu cha samani maisha yako kwa sababu ya kiwelewele. Kwa God name wangu. God name uri mu bantu batumye Bidondine yahukana biraboneka. Kore petini ni hatari ni bono. Bidondo je kuvugana nawe none no vugana na gute n'umuntu abwira ko azonyica ko azondoga. Aure petini kwa namtani. Hariyo brage yo kuvuga kubwira umuntu nzokuroga nzokwica. Bidondo nakwambia usinitishii wangu kwa sababu hata mimi sijakutishia wako. Isaac TV oi kitaki mota nyasi Numunezero ugeretse gusubira guhura namwe bakunzi ba Isaac TV aho muri hose naho nyine ushobora kubona ushobora kuhasanga ama exclusive atandukanye aho ugumuronka amakuru atandukanye abastar abene gihugu abake byose ni muri Isaac TV. My name is Isaac Classic Juma Jux behind the camera. Ebana ndi mu rugo ndi muhira aho hasanzwe haba wa muririmbyi canke umuririmbyi maze imisi mumva mu matwi yanyu Gold Name niyo mazina y'umuziki sinza amazina yo nyakuri naya haraza katubwira umwe baririmbyi ko ramvugwa ko yuko bariko baratana mitwe na Bidondo kubera madame wiwe je ntumbaze reka duheraheze ino seri babita ngo ni maseri je sije nabyituko ntumbaze je ngo madame bikurikirana ndabe aho bizoherera bizogenda gute. Okay, Gold Name nakwaje bro? Yeah, fresh. Meze neza kwe. Ndakubona Gold Name. Ananje ndakubona Isaac. Ahari home fresh munyakabiga fresh kabisa. Yeah, niho home aho sanze niho muhira kweri aho navukiye. Kwa papa na mama. Ego. Jenzi yuko abajeni nk'aba hano yiwe like mu ghetto yiwe cyangwa mu nzu yiwe. Oya. Ntegerezwa kuba mu muryango kwanza. Nihagera kwimuka nzo kwimuka ariko niharagera ubu. Ingufu zo gutwara umukobwa w'abandi ukiwe iwanyu vre muzikura. Gold Name. Mwanaume machine. Zagora mwegeje kuvuga ngo je natwaye umukobwa w'abandi cyangwa umugore w'abandi. Ega hajya kwisi na umugore w'abandi abaho. Oya, je ko ari abagore b'abandi. Je namusanze mu rugo iwiwe aho ntwara umugore w'abandi. Je mbe uwo mugore w'abandi ninde? Wonzi je wo dukundanye ni Divine. Uwo mugore wundi muntu je na wonzi kweri nto ndimo ndakubesha. Divine alias Bidondine. Mbe kwanza Bidondine nibwo bwa mbere ndagyumvise iryo zina. Now urugeza gushaka kutwereka yuko Bidondine tarizi niwe Divine yitwa Divine bakunda kumwita amatazirano yiwe ni Bidondine. Bidondine nagyuze mpora ndagyumva ariko urazi yuko ari umudamu wa Bidon kuva ryari imyaka 8 heze navyo nzi no ndakubesha nimba babana je sinzi ariko uwo nzi jewe ni Divine no musheri wanje uwo dusohokana tugendana comme ça. Story ni nyinshi ziko ziravugwa kuri iki kintu turaza kuzigarukako. Deka nkore ku muziki wawe gato benshi bashobora kuba batakuzi exactement banashima n'umuziki wawe batanawukurikira batari interesse n'umuziki wawe kuri YouTube witwa nde hama songs zawe ufise songs zingakishika kuno mwanya kuno mwanya kuri YouTube mbe nitwa Gold Name nkama afise indirimbo 20 zingahe 20 yeah ariko zose ntabwo ziri kuri YouTube. Oya izima 20 hahitinze zinga izo abantu bazi si nyinshi kameme harashobora kuba na 5 canke 6 gutyo. Mutumaze imyaka myinshi mu muziki unakwama wapi habuzigira utobore nyene ubende nk'abana. Mungu hajapenda Isaac. Hajapenda na sikuwa atapenda mtaona. Ndo bado nasubiri. Ariko mu ndirimbo zarakunda kurimba sana Igiswahili canke ivyo biri mu bintu bituma indirimbo zawe zidashika kure. Iyo si mpamvu yo kuvuga ko umuntu ashobora kuririmba Igiswahili niyo mpamvu atahitinga. Oya je mvuga buri munsi mpora ndababwira abantu
iyo ataragera ntucike intege wego gumukora ubandanya ukora erega nawe wewe kugira ushike aho uri Isaac waciye mu bintu byinshi ari abantu benshi batakuzi naho nyene ubushaka ko bakumenya please daho aho uri aho ugeze ubu najewe aho ngeze ndashimira Imana kuko hose n'urugendo ruracari rurerure urugendo rw'umuziki hurana na byinshi araba guca intege arabaho gwa courage nuko ko bimeze. Okay sawa Godname ikore mu gahogo je ndi mumwe mu bantu bakunda akajwi kawe mara numvize indirimbo zawe haro aka video kamwe tugeze korana kera akara training sana iyo song ni naringa kandi ndirimbo nduva yuko we na Bidondo mwayigiranye remix ya Bidondo kubganje ndashobora kuvuga yarayinsavye ndayimuha kandi no muri iyo ndirimbo yiwe ariyo namaji yanje fan kuri iyo ndirimbo nivyambujije ko ndayimuha ariko nuko twara abagenzi ariko ubu umenga ubugenzi ugaciyemwe akantu ariko ugezi bwa heza hapa lazima urafiki uishi bro haja ringo ngubugenzi buhere regereka unajua wanasemaga Waswahili wanasemaga mke wa mtu sumu we sio sumu kwani nyumbani kwangu sina maziwa yeye kama mke wa mtu sumu mimi nyumbani kwangu na maziwa unaona sasa yeye alikosea kitu kimoja kwa sababu wanasema ukitupa unaogota uwezi kamata alimasi ukatupa kwenye mchanga mimi nimpita njia bro nikichukua alimasi naiweka fresh utaniambia kwa ni yako lakini hawajaachana bana kitambo mbona hiyo sasa hivi ana mwingine kama ana mwingine mimi sijui hiyo ni yake hiyo sitaki hata kuongelea kwenye maisha yake ni maisha yake mwenyewe mimi na yangu so mimi yangu ni Amina Bidondini Jesse mbona ikibiki gihari hagati ya Jena Bidondo kuko Jena ntabwo ninjiye mu rugwi wiwe canke donc na mugore wiwe ntagiye gukurikira oya uyo n'umusheri wanje bibisanzwe none sawa reka tugaruke ariko jewe sindaza ko tuje muziki reka duheze mu muziki ibije tuzaza kubiza turi imbere gato kwa zana ringa yangu ni wewe ukujali mwenyewe wacha unajua kitu fulani Isaac nataka ni nani mpya ambao nataka niwape watu so hii ni bahati yani kwa wake nani Bidondine so Bidondine hapana Divine dhahiri sikuficha kilicho moyoni ile sukari imekuwa tamu kiukweli kanifumba macho wengine sioni kile alicho nacho ndo chanipa burudani kanifikisha kwenye bahari ya mapenzi kanichungisha kulinda moyo wake kishenzi yo nalambishwa so unafanyaje mimi salamba nalambishwa ise utapigwa na nani sasa mbona ile sio mali ya mtu ile mali yangu ise ile ni yangu kweli ufunguo wangu gari yangu ile sehemu yote nataka kwenda nayo naenda nayo sasa hivi hamna cha kuficha nimeamua kuweka hadharani unajua unaweza kaficha kitu sana afu mwisho siku bora ukiweka hadharani baba kweli nimeamua miaka 2 au 3 ambao unaficha kitu bila kuweka hadharani so mara nyingi kingana gute na Bidondine miaka 3 lakini mumaranye ilikuwa muko na Bidondine sure so sikupenda kuweka hadharani lakini imebidi tutoke hadharani kwa sababu imetokea kuweka wazi na watu waone kumbe rero muri myaka 3 mwari mukundanye kimya ukaja kwa Bidondo kujya iftar muri Ramazani nkuko yabivuze kumbe warondera umugore wiwe mu myaka 3 bari babana je kubganje icyo novuga kweri sinaja iwiwe ngo kwera nje kuraba madami wiwe amangalo na meze wapi ivyo nivyo yahora yiyumvira wewe ariko imyaka 3 kino ni imyaka 3 si myinshi ya Isaac none bari barahebanye mu bisanzwe bo barazi na n'ivyabo sinkeneye kubimenya ariko ivyo nkeneye kumenya n'ivyanje gusa ngomba kubaka ivyanje bimere neza ntibimere nk'ivyabo Godname muri mu bantu batumye Bidondine yahukana biraboneka oya kuja huku msatiko mzuri akienda kule Bidondo labda amechoka nini apati vitu vizuri amna inatokea naga unajua wanasema wanaume ni wamoja lakini kazi tofauti sure kazi zinakuwa tofauti kwa sababu
labda kila mtu ana njia yake ya kuweza kumridhisha mwanamke. Bosi mtoto wa Kiislamu. Kawaida. Baba mke wa mtu. Mke wa mtu kiachana kama umepeana talaka basi na kwa imeisha, mimi naweza karidhia nikachukua mzigo, sio mbaya. Talaka haijatoka baba. Utajuaje? Sio wanasema wenyewe. Hao. Bidondina anasema talaka Bidondina kataa kutoa. Bidondina anasema mimi sijashika maamuzi ya kutoa talaka. Ndio maana ninakwambia sijui yao, wao wanajua na wao. Mimi sitaki hata kuingilia kwenye maisha yao. Mimi naangalia yangu. Sasa tuje na imyaka 3 ngani mukundanye muri cadre yae. Umuntu murashora urana ikintu cyose gitangura buhoro hajya mu buzima. Ariko bigura tube. Imyaka 3. Sure. Bidondina tugiye gute Juma Jux? Bidondina tugiye gute? Imisi yi. Mukundanye. Erega ntashobora kukubwira byose. Ntashobora kukubwira byose. We yakubwira iminsi 3. Mbe ni imyaka 3. Mama. Ariko byose naba kwa Bidondo kazino ukamuha ibintu hamaka casubira kwa Bidondo. Oya muhira nashobora kuza kuko none mugahurira no magest. Je nico cyambere ikintu ntinya mu buzima kuja mu hotel. None mwabikorera. Gukora iki je sinshobora gukora icyo kintu. Urukundo rega urukundo ruva ku mutima Isaac. Rujya rukundo Bidondira gukunda nuko nyene. Sure. Na bindi biri inyuma ya. Kimwe twakoze ivyo ni vyumviro by'abantu ariko urukundo ruri hagati ya je na Bidondina. Imyaka 3 na Divine. Okay, imyaka 3. Ni ucemi barabara kumva bakubwira ati ujya mu tipe y'ivyo mudamu w'abandi. Kuri yo ntibikugwa nabiga bro. Ko bari kumbeshera kuko kuvuga ko je n'ivyo umugore w'umuntu sinagiye mu rugo iwe gisuma nigufasha kuboko. Uramaze kuvugana na Bidondo je kuvugana nawe none no vugana na gute n'umuntu abwira ko azonyica ko azondoga tuvuganike. Ariko yavuze mu kigano turi korana tugiye yuko wewe juste ni blague. Hariyo blague yo kuvuga kubwira umuntu nzokuroga nzokwica nzogutera urusoro rwa Taniyaga. Braza acha hiyo blague hivyo. Umwambie mwanzo utamroga. Alafu utaniroga sauti yangu afu ibebe mimba please niote mapembe. Hiyo sio blague. So mimi na sauti zake ninazo hapa. Ndazifisa majugi nda yafise. Kumbwira urandoga ngo ni blague. Blague yuko niba. Tumvise audio zibiri tumvise bari zindi tutumvise. Izindi narazifuse kuko nasanze ari z'ubuswage kuko umuntu muzima nashobora kuvuga ibintu nk'ivyo nye kuvuga umuntu ngo ndazokuroga nzokubita urusoro rwa Brende komsa uri umuntu yubashe kame muri cara hasi ukiyumvira kavuga. So wewe gusohokana na Bidondine urimva fier muri wewe uravyumvamo neza ko ndi Alex ntibisanzwe kuko okay ujya na rupapuro rwerekana ko ari umugore w'umuntu. Mbe hari urupapuro rwerekana ko ari umugore w'umuntu. Bidondine yararutabuye birashoboka ko nawe ari wamutumye bitabuye. Sikuvuga uko Isaac urukundo n'amaso rugira aho ruguye ruba ruguye wewe. So unasema kwamba ukipoteza kuna wengine wataokota. Sasa kama yeye amepoteza why kwa nini mimi nisiokote niweke sawa? So acha niweke sawa nijitambie mwenyewe na nijilambie asali mwenyewe. Wanasema hivi mwanamke akimshinda mwanaume mwenzako unaokuwa mwanaume aina gani utamweza mwanamke? Inatokeana Isaac. Mtu hawezi kashindwa na watu wote. Kuna mifumo ambayo unaweza kaitumia na ikakaa sawa. Sasa unatumia mifumo gani mpaka kumteka ule mwanaume ule mtoto? Hiyo ni siri yangu Isaac, sio kila mtu mpaka umwambie siri yako hapa. Baba ule mwanamke ana watoto 3 utawalea wewe? Hayo sio tabu, kwani watoto na mimi sinilelewa. Basi wale 3 na mimi 4 atanilea, tutaleana hivyo hivyo. Sasa ndio umetulia? Nimetulia mimi. Wewe? Sure. Una mademu wengine? Umekuja nyumbani ushakutana nani? Hamna shemegi yoyote. Zaidi ya sasa hivi hakuna mwingine. Wanamfahamu nyumbani? Watamfahamu polepole bado lakini. Kwa hiyo mitandaoni wanamfahamu nyumbani bado hujamfahamu? Sio ya kuambia nyumbani faster tu kurupuka na kuambia inakuwa hivi na kwa vile. Bado na mashaka. So sijakuwa na mashaka ila bado naweka mambo sawa kidogo lakini kuna vitu ambavyo naweka sawa ikishakuwa fresh nitawaambia. Uhuye na Bidondo kwa zo kumenagura. Iliganaje ndo mugabo man. Muzogwa. Hagia gato karakura. Nisikuvuga ko tuzogwana je nawe ahubwo atangu ingwano ivyo kugwana naje ega ukuboko henzo nawe urabizi. Ariko gama. Bebe rizoherera none finalement uramfite projet zo kubakana we na Bidondine? Ivyo no kwitegura ega buri muntu wese aba afise projet yo kugira ikintu
Kameme nawe nyene arabizi nimba hajya bavuga ngo na mugore aja ko mugabo gabiri ariko jewe wanje mbona hajya ndamubona nk'umwana bidonze ndafata nk'umwana urumva sikuvuga apana kabiri wowe wa gatatu warubizi oya je mbona mbaye wa mbere kuri iwe abo bandi ntabonzi kweli Baba Juma ikali sasa wewe ingekuwa ni wewe baba unapelekwa mwanamke hivyo ungekubali kwa hivyo wewe ni Bidondo yule ni God name wewe umefanyaje God name mimi nikishaga acha mimi sirudia nyuma sasa kama biashara umeiacha anarangua mtu mwingine sasa wewe unalaumu nini hadi mpaka umwambie wenzio ana hii biashara ilikuwa yangu mimi nitakuroga unakuwa unajisi nini wewe umeshapata mwenyewe unaambia nimeshapata sasa hivi nadunda na maisha yangu mengine wala kufa na huyo sasa ndio anaweza kueleka divorce hiyo sio tabu baba hiyo sio tabu ariko biraboneka ko akiri mu damu wewe amna ugiye divorce tarasohoka wewe nta ruhusa ufise gusohokana n'umudamu wa ameshapata mwingine sasa kama Bidondo na mwingine ndio ina hajapata mwingine na ramwerekana hiyo mimi sitaki kujua ni maisha yake Bidondo mwenyewe atajua na yake so baba wewe yangu mimi nafanya kile roho yangu inanituma mtu kuzamia kwenye mapenzi sio kosa hizi kuvia kwenye donda sio hasara mimi sio hasara hapa nimeshalamba nikalambishwa kweli kweli ushalamba nimeshalamba sasa hivi tu tayari ushalamba na nyimbo ambayo inakuja lazima itakuwa na mimi na Bidondine ipo studio tumeshamaliza kila au mnamfanyia pirika Bidondo sio pirika na nikisema ningeza kutangaza tariki ya ndoa harusi lakini bado nasubiria kidogo Bidondo harusi ya ndoa isi tarehe ya ndoa ajue kwamba wewe ulichezesha zali sasa wengine tunapeleka la mentali hapa uchezesha zali tunapeleka la mentali kachezesha zali yali maso unaicheza hiyo ndoa haiwi itakuwa lazima ila atakuwa na atakuwa invite donere wangu Bidondo lazima kwenye kiti cha mbele atakuwa ajue Bidondo ni mkubwa wangu na mheshimu lakini kwenye ndoa harusi yangu atakuwa lazima ila Bidondo sure mimi na Bidondini afu anaona nampeleka akitaka alete na watoto wote anipatie mimi fresh nitalea sio shida wakunze Isaac TV jesha kamusire ko mantera nyunga hama mutubwire ibintu bizohererahe God name telefone Bidondo ko akoresha ni ya Bidondo yamuguriye izija muzi yambaye Bidondo yavuze yuko Bidondini yavuye iwabo afise imyaka ibiro bingahe hajya ibiro 25 ariko bafise imyaka ijana birenga ibabiro bafise kilo ibiro ijana na mirongo birenga hejuru sa 5 kilo ni afise ubu wewe uzokongereza ko cyangwa uzocugabanya ahubwo yaba afise igihumbi jenge kongereza ko niwe ni yavuze ko afise ibiro ijana na 5 jengo kugira fois 3 Bidondina zisharmenek nta kibazo ndozoterura zo kwigora umugongo ni wanje ingubu ndazifise nyene akazi kose nzogakora ariko je twibira kabanga ibintu uri kurakoresha canke umuti uri kurakoresha kugira Bidondine nyene yumve nyene ko umuheba Bidondo agaheba umugabo wundi akaji wawe uri kumuhibiki kenshi batugira yuko ni wabona umukobwa ahevye umuhungu bari kumwe babanye imyaka 8 besigura yuko hari ikintu atakironka kandi swati nguvu zagabanutse canke ibintu nk'ivyo kwa God name kijana bado majachari nyene anasugua vizuri ajya isukari rasosa ariko ubuki nanye usumba isukari wazi kubuki usumba isukari je kuvuga nimba Bidondo yarakoresheje isukari je nakoresheje ubuki ajya uwerewe n'amajambo yo kubwira umukunzi wawe ega abakobwa n'abantu donc abantu baba bashaka kutujambo dusosa twagyosha kamwereka urukundo rurenze comme ça je nta bindi ndabaha kiresa amajambo y'urukundo gusa meza mbere kwanza nivyo nandika ku mastati yanje siwe wenyene gusa harankurikira ega nabandi mfise benshi bora bankurikira ni kwera je kubganje siniyumvira cyane abakobwa ariko nawe nyene nkibaza yarafise chance yiwanje umengo nanje umutima wanje ari kintu tugani hatari je yiwe naraguye yo kweri naguye hashashe kweri haje sinzopfa mvuye inyuma gushika kwiherezo kweri mama we yemwe asha murantunga si jewe sije nabitumye urumva abantu bari muzi wabo by the way reka turindire turabahuza bizoherera God name ndagushimira kandi duhaye nanje reka ndabashimire Isaac TV ko baramwangendeye muhira vraiment muzagira urukundo gufasha nabandi
tuzokoma tubakunda tubakurikira buri munsi mbere n'abashabiki baze bararaba ibiganiro vya Isaac TV. Nice. Very good. Okay, good sana. Bana nari kumwe na God name bana. Bidondo nimba yakoresheje isukari we yakoresheje ubuki. Mambo ni moto. Aya bwana ndaturahozoherera. My name is Isaac Classic, Juma Jux behind the camera in Isaac TV. Nguma hafi ya televiziyo yawe yacu yanje twese kugira tubare turonka amakuru atandukanye. Cyenda shaka kumenya ibintu bizoherera. Eske Bidondine na Bidondo bazosubirana? Bega Bidondo n'uyu mutipe nga bizoherera. Nacheka kwa umbea. Aya bwana. Loki nene, chapa ilale. Saluto, bye. Isaac TV. Oh.